dawe wa twese uzagiye mu ijuru urakaninazwa cyane kuko niwo tugejeje kuri iyi saa cyenda turi bazima, turi ku munsi ugira kabiri mukama muri ya minsi 9 yo kugusaba uduha imbaraga, uduha ingabirano iri hejuru y'izindi zose. Turagusabye uduhe umutima wawe w'ukuri, uduhe umutima wawe w'ubwenge, uduhe umutima wawe mweranda, duha gutegera ibyanditswe bweranda, tumenye ibiri ku mutima wawe, duhishurire ubwiza bwawe, tumenyeshe ibyo dufasha n'ibyo fasha abandi kubaho bisobanukiwe kandi badahuzagirika. Muri iyi saa 9 tuje kugusaba ingabirano y'ubushishozi. Turashaka ubwenge bwo gutahura ibyanditswe bweranda, turashaka kugira ubwenge bwo gusobanukirwa amasezerano uwadusezeraniye uko twoyagezamwo ibirenge byacu, maze tukaberwamwo umugisha nk'uko wabwiye Yosuwe mu kigabane cy'igitabo cyo cya mbere 8 akaba habivuga. Icyo tubera inambamye cyose muri uyu mwanya turacyanse mu izina rya Yesu Kristo. Icyo tuma tudategera iyi ngabirano y'ubushishozi kisigura n'ikitumariye turacyanse mu izina rya Yesu Kristo. Icyo tuma dusamara muri uyu mwanya w'inyigisho kandi dufitiye akamaro turacyanse mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'Imana nibudukorere ko, imbabazi z'Imana zitugenderere, umuzo wa mutima mwanduwe kuri twebwe, ubwenge n'ubwitonzi tubihabwe, mwuka wo guhishurirwa tuwuhabwe, gutyo mu izina rya Yesu Kristo duhembukire kuba abana b'Imana, kuba abasamuragwa b'ubwami bw'ijuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo ubwiza bw'Imana tubwakiriye, kugira ngo kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bw'Imana, iki gicaniro cy'inama, iki gicaniro cyo muri studio Restaurant Komera Kristo ni muzima, tugiheregwe ko imbaraga ziri hejuru y'izindi zose. Amina. Tugire Kristo. Muraho muraguwe neza, inkomezi ziva mu ijuru zize kuri twebwe, manu itubeko, ubwiza bw'Imana butubeko, ububasha bwa rudasumbwa butubeko, amaraso ya Kristo adutsikire kandi adushire ko kirazira kugira ngo dushobore gutegera. Uyu munsi rero turi ku munsi ugira kabiri. Ejo murazi ko twaganiriye ku ngabirano y'ubwenge ifise ibyamwa, imbuto mu Kinyarwanda zitwa urukundo, amahoro, ibyishimo. Twaragize amasengesho atandukanye yo gusaba ubwenge bwo gukunda Imana no gukora icyo ishaka. Uyu munsi rero turi ku ngabirano ya kabiri yitwa ingabirano y'ubushishozi. Gushishoza Jesse nibaza ko ari Kirundi. Gushishoza muribaza ko ari Kirundi.
ingabirano y'ubushishozi, ushishoza kumirisa ikintu. Ubushishozi ni iki hari? Gutegera. Iyo wabanje kugira ubushishozi basi ntuhuruduka, ukora ikintu ufite ihame ryo kugikora, ubushishozi. Kandi rero ikintu gitangaje gihakwa no kunaruhisha, hari igihe kenshi iyo usomye muri Bibiliya iya telefone canke Nyarwanda canke Protestant udasanga bihuye n'ibyo muri Ecclesia. Ariko imvubu zihanganye ibyatsi nibyo bihagira ingorane. Ubushishozi, iyi rero ni ingabirano idufasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Muraja gusanga ifise ivyamwa bivuga ukwemera kutayegayega gukomeye, kwihangana, ubumenyi nyakuri n'inama nziza. Ubumenyi nyakuri, inama nziza iza kuza nk'indi ngabirano ifise amashami. Ukwemera kutayegayega, kwihangana, kumenya ukuri. Okay, ibyo nibyo byamwa tugiye gukorerako. Ariko rero mbaganire gato kuri iyi ngabirano y'ubushishozi. Ubundi mu majambo y'ubwenge, mu migani y'ubwenge yo kwa Salomo yaravuze ku kintu kijanye n'ubwitonzi, ubwenge mu kigabane ca 2. Umurongo wa 6 yaravuze ngo kuko Mukama atanga ubwitonzi, mu kanwa kiwe hakava ubumenyi n'ubwenge. Umva arabutanga, sibyo? Akabutanga akabugaba. Murazi ko tukunda gusenga ati Mana tuje kuraba mu maso hawe niho twosanga byose. Nabyo dutubiranye uri kurerekura biri mu kiganza cyawe, ivyo tube tubiretse gatoya. Ugiwe niwe musanzi w'ukuri. Bavuga Mana muri ubwaro, Mana mpa nkubone. Nkubone nawe umbone. Ubone ibinkwiriye. Iryo sengesho rirakomeye cyane. Uganje n'uvuga Mana mu bijumbu, baba mu muzo, Mana mu muduga. Kuvuga ari bari sengesho rikuzuza, rikugira umunywanyi n'Imana, rikuzuza n'Imana. Rero ngo mu kanwa k'Imana niho hava ubumenyi n'ubwenge. Biragoye ingene wo bisobanukirwa, mugabo wifashishije ibyanditswe byeranda urashobora kubitahura. Nk'ubu uriko uraraba amajambo yo muri Bibiliya Yesu Kristo yavuze mu misi ya nyuma cyane cyane, nko majambo yanditswe na Luka. Reka turaberuka mu majambo yanditswe na Luka, araho Kristo yatanze ingabirano y'ubushishozi, kuko Kristo cyakwatuyeko cyaba kikubayeko. Imana ikoresha ijambo mu kurema, Imana ikoresha ijambo mu kutugabira. Biravuga mu gihe Yesu Kristo yabonekera bamwe 11 n'abagenzi babo, avuga ngo bakiriko baravugana batyo ngo Yesu arazahagara hagati yabo ababwira ati nimugira amahoro. Murabyumva? Nimugira amahoro. Ubwoba burabatekera, bagira ngo babona icijiji. Bwabatekeye kuko bari baratsakaje ingabirano y'ubushishozi. Kuko ibyari byanditswe bweranda, byari byaravuze ko Kristo Yesu bazogendana nabo ikiringo c'imyaka 3. Mugabe nyuma y'imyaka 3 kwazobabazwa n'abagome bakamwica, ataci bamuziza, akaba agapfurupfu ko gashinyaguro, agapfa, agahambwa. Amaze guhambwa kandi agahambwa mu mva z'abantu babakuru kandi yishwe nk'umuntu w'umuja bamushinyagurije, umusigira 3 akazuka. Nukuvuga kuko bari baratakaje iyi ngabirano y'ubushishozi iyo gutahura ibyanditswe bwerana, iyo gutahura ibivurwa. Murumva ko iva mu kanwa k'Imana, bagize ubwo. Ariko aravuga ngo nimugira amahoro. Hari igihe tuba tutaragara mu masezerano yacu, tuba tutaragarara mu mpano zacu ngo zikore nyene, ariko Imana ikavuga ngo gira amahoro. Nibyo bihe tugiye kubona gato, mubone ingene ingabirano y'ubushishozi mukwiye kwisabira abana banyu, mukwiye kuyihuza n'amazina abana banyu bitwa, sibyo? Bya bintu nagemba bwira ko Pentecote niyo bonane yacu. Pentecote niyo bonane yacu. Pentecote ni bonane y'umukristo wundi.
umwaka mushasha aho wikangura ukigishwa ibyugurura amaso yawe. Iyi ngabirano y'ubushishozi, iyi ngabirano, uyu mutima wo gutegera ibyanditswe byeranda, wo gutegera iby'abahanuzi bavuze, ni wo mutima ukugira wewe muzima utari igicuga, kuko abantu benshi bagaburira umubiri umutima batawugaburiye mu isi y'umwuka, ugasanga dushe kwashi. Babona icijiji kandi baragendanye nawe, kandi yari yarabivuze kubera ko batakaje ingabirano y'ubushishozi, ariko agira ibabwira ingene bazoyironka. Arabaza ati ni giki mutinya kandi mwibaza iki mu mitima yanyu? Nimurabe ibiganza n'ibirenge byanje, nimukekeretse ni jewe, nimunkorakore mwitegereze, kuko icijiji ntikigira umubiri, ntikigira amagufa nk'uko mubona ndabifise. Aje kubazanira iyindi nyigisho, babwiriza bavuga ati rabi, mwigisha, mwami, databuja. Mwabagize ubwoba kuko sinabari Kristo yazaga ipfa, baravuze ati baretse kwatura ngo dukurikiye nyaringa. Mugabo bari ati wa mugabo nabaraducanganikishije kweri. Nigiye ahora akora reme yapfa kurya ingene biragenda kurya. Impano y'Imana irazana no guca bugufi. Mwumve ngo iyi ngabirano ija kuba ifise ibyamwa byitwa ukwemera gukomeye kutayegayega, ukwihangana, ukumenya ukuri. Aragira ati none kumenga mubona ibyijiji mu mitima yanyu, mwimvira iti ibi ni ibiki, ubu ni umuzimu, ibi ni ibiki. Ati ni mu nkorakore. None icijiji, igitutu kirafite amagufa, kirafite inyama, mugabo genda bifise. So ndiwe, I'm your king, I'm Jesus king. Ndi umwami wanyu, ni Yesu umwami. Akivuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge byiwe. Ntibari bwemere kuko bari banezerewe kandi bari batsamariwe. Arababaza ati natwo kurya mufise? Bamuhereza akamanyu k'ifi yokeje, aragafata arya, bose babona. Abahaye ibimenyetso byose byuzuye ko ari umuntu muzima. Urya umuzimu n'abazoba mu ndoto, ubona uko ugaburira muga ntubona uri kurarya. Niryo banga. Niyo mpamvu ikintu kikugaburiye mu ndoto imisi yose kiba kiri contre ta sexe, kiba ari igihushane cy'umunezero wawe. Ababwira rero ati ibyo nibyo nawe ndababwira tukiri kumwe, hamwe nababwira ibyari byanditse byose kuri jewe mu itegeko rya Musa, mu bahanuzi no mu mazaburi ko bizoranguka. Nta kintu na kimwe cyanditswe, mumve ngo nawe byanditswe imbere y'usibye inkuru nziza. Nta kintu na kimwe cyanditswe kitazoshika. Niyo mpamvu jewe iyo ngeze imbere ya Bibiliya ndapfukama. Muga nta muntu nogera imbere y'ubu ngo mfukame nicyo kunda pesi ndababesha. Jewe ngeze imbere ya Bibiliya kandi nafise ubamwe bwinshi ko bikora, mugabo simbahenda. Jewe n'ibintu bihora bimbabaza gose. Ari ibintu bihora bimbabaza. Ugasanga nk'uwo Kristo yinjiye muri studio ararabye, nta sanamu nimwe ihari usibye ikimenyetso cy'umusaraba kiri komeza. Ni kumbure n'amabuji 13, abatumwa 12 na Kristo. Nta kindi kintu na kimwe kihari. Ukazibona umukristo ukora ubwenge ukuntu bumuyoboye arunamye. Je biranunuza uwerutseho narabimubwira. Nabwe ni impamvu nkaho wunamye ni igiki ugakubita n'ibipfukamira. Ahantu ndi nihera ndasawa, byumve mu mutima rero. Ireke kuba doctrine. Namba wumva hari kuko biravuga ngo nzobagira intwari ku buryo muzubaka ahantu abantu bagira bakaruhukira. Icyo ndacemera gose ijana ku ijana, ryo ndageze niyo mazuma ye nahavuye numva umutima uri kurarya. Nano bandi hanze muri sare yo hanze, naho no bandi mwibaraza numva umutima uri kurarya. Uko ngeze kugwego umenga gufata umwanya unje kuganira n'abantu uje kugirana, numva umenga n'umwanya ndiko ndatakaza. Ntabyo nzi impamvu ni muncira urubanza mu byicecekere, kuko niyo naye kuba narapfuye simbanganira n'abantu. Mu byicecekere ibyo ni muncira urubanza, kuko nanje ari gihe nagwicira. Mugani isanga naho ndagwicira simbihindura.
sikise yanje si yo kwicara ngo ndi kumwe n'abana ndi kumwe n'ababyeyi ndi kumwe n'abavuga ndi kumwe na turiko tugira santi turiko tugirana buri bibaye nka rimwe mu kwezi cyangwa mu mezi 3 iti okay naho nyene mbitakaje iti okay mugabo nta sikise nta munezero nogira arabusansiye stage mukaza ubona umuntu ngwe nagira amabwiza ukuri ibintu byose byanditswe nibyo hari gihe uvuga uti niba uri kugira umunezero kuko uhoberanye n'umuntu kugira umunezero kuko uganiriye n'umuntu mugabo kwiweza ikibanza icyubahiro kiba mu mutima wacu icyubahiro duhimana kiba mu mutima wacu kwiweza ikibanza n'ukuri ugacukubita igipfukamiro ukagira iki nibaza ko biri mu bitwica kandi cyo nta nyigisho ndende no gitangako oya ko hariho n'akantu nabonye Kristo Yesu yakijeje umuntu mu kumugira stati ya Bikira Mariya ariko aravuga ishapura muhungisha bagira mufate ku ngufu barayiga bati ne turi ufate stati baramubura bagiye acengera kuba umuntu ni kuvuga rero sinobyitaho mugabo sibyo dukwiye kwitaho kuko hari gihe tuzobitwara mu mitima iyumvire ngubi yaba hariho nk'ikintu cikigirwamana cy'igiki mfise ngaho muri studio jewe nuko arera nta nikihishijwe nta nikinyegeje nta nakabati mfise nta niki uwo tukibara mugari ikibigirwamana usanga bitaboneka gusa bwishi bigirwamana bikoreshwa n'abakozi b'Imana usanga bifise amaguru bikagira umutwe bikagira kiba ari kintu nyene gifise uburyo ciyunguruza uburyo kirya uburyo ibintu nk'ibyo kana Bibiliya bivuga ngo bifise amaso ariko nibona bifise amatwi ariko nibyumva bifise amaguru nibigenda bifise amako nibikora ni kuvuga rero shira mu mitima yanyu kwicubero c'Imana gikwiye kuganza aho muri hose nuko muri kose nuko meze kose n'uburiri bwanyu buhinduke ingoro y'Uwiteka kitavuga cyo ni imibiri yanyu sibyo rero ngo ibyo nahora ndababwira byose ibyo Musa yavuze iby'abahanuzi iby'amazabe yavuze ko bizorangoka nta kintu na kimwe cyanditswe kitazorangoka ahubwo ubwuzure bwa kera you have to be careful hanyuma abaha ubwenge ngo bashobore gutegera ibyanditse ababwira ati byari byanditse ko Kristo yari kubabara agaheza akizura akava mu bapfuye amaze gatatu mu kuzimu kandi ngo kwizina giwe ukwisubira ko n'ikigongwe c'ibicumuro bizokwigishwe mu makungu yose mbere bitangurire i Yerusalemu kandi ni mwebwe muri byabona nza kubarungikira icyo data yabemereye yamara mube muragumye mu gisagara gushika muronke ubukomezi bwo mwijoro ndaje tuganire gatoya ubundi yingabirano singabirano iza giturumbuka ningabirano tuvukana mugabo iracinyizwa irubikwa kubera ubuzima tugenda tubamo niyo mpamvu yaciye abaha ubwenge ngo bashobore gutegera ibyanditse kandi yaragendanye nabo amaso mu yandi ariko nibabitegere nibabyumve bikabasoba arababwira ati byari byanditse ko Kristo yari kubabara agaheza akazuka akava mu bapfuye amaze gatatu mu umva uku kwizura Kristo Yesu muri twebwe tukaba muri we n'ingabirano buryo ubu ndiko ndigisha ndiko ndakabura ntusubire kwibaza kuri ikigugu niyo mpamvu hari abantu batagiye ku ishuri bakora ibintu bikamera neza abagiye ku ishuri ari imborego ari ndaya Dr akigisha abantu ngo ntimunwe itabi gica amaha agakomeza akambara itaburiye iriko intoboro y'itabi kandi wabyigisha atagiye kubinywa kandi atari yarahonye ku ishuri atanabikitse aha birasaba kwigwanako birasaba kugira ukwemera gushingiye ku byanditse ukavuga uti Imana ntirobanura ku butoni uko myamyiri nikiri nicyo gituma mu Bibiliya iravuga ngo murabe mwumvirize mu gitabo cy'Abaheburayo ngo murabe ngo basogokuru bababanjirije ukwemera bari bafise iryo jambo rireri mu Baheburayo 11 ndari basomere gatoya Yakobo ni nyuma y'Abaheburayo
ngo none rero ko dukikijwe n'isinzi byinshi ry'ivyabona, niduhebe ibyo twiremereza byose n'ibicumuro bitwizingirirako, kandi tugire umutima rugabo mu gusiganwa muri rwa rugamba tugenewe, duhanze amaso Yesu we soko n'urugero rushitse ry'ukwemera, we naho yari yateguriwe akanyamuneza yemeye musaraba ntarabice awutera, hanyuma akicara iburyo ku ntebe y'Imana. Nimutereze agatima rero kuwarinze amabi angana atyo yatewe n'abacumuzi, kugira ngo ntimudohoke mu kwihebura mu mutima. Mu kugwanya igicumuro ntimurigera murinda gushika aho mwicwa, canke mwari bagiye yamanura mwawe nk'uko umubyeyi ahanura abana biwe ngo mwananje ntuze uyobagize igihano cy'umukama, kandi ntuze wihebure niyagukebura, nkako uwo mukama akunda niwe ahana agakubita umwana wese ashima. Nuvuga ibimana bitubwira kugira ngo mu mibabaro duhura nayo, mu mitego duhura nayo, nitwigere twiheba mu buzima bwacu, twitege neza ko iruhande y'ibyo tubamo ari intego y'Imana ku buzima bwacu. Kristo niwe yizuye, natwe tuzurwa n'iri jambo atubwira rikadukomeza mu buzima tubayemo, tukareka kumeneka. Aravuze ngo igituma mbahaye ubwenge ni kubera iki? Nukugira ngo tugende twigishe ukwisubirako, twigishe ikigongwe ku bicumuro, kandi byigishwe mu makungu yose, bitangurire i Yerusalemu vuba mugwa mukuru, kandi ni mwebwe muri byabona. Ariko rero imbere ko bitangura, icyo data yabemereye nicyo nja kubarungikira. Ndaje tuganire kuri ingabirano y'ubwenge, ingabirano yo gutegera ibyanditswe bwera ndayabahaye. Ntiyayibahaye ngo bayicare ikimuhira, kandi ingabirano rimwe na rimwe ni karemano. Iyi ngabirano ntiyayibahaye ngo batume bacira imanza abandi, ngo baciye bajana nawe gushika i Betaniya, abagaranzurira kw'ibiganza, arabahezagira. Akibahezagira basigaho nyene, bace basigara baninahaza Imana. Iyi ngabirano yo gutegera ibyanditswe bweranda, iyo wabyaye umwana afise iyo nyenyeri, akenshi usanga ari umwana afise uruhamo, adafise igikundiro mu bandi. Ndagoma mbaha akarero k'umuntu yari yaremewe, yari yavukanye iyo ngabirano kandi akayifatamo neza. Duheze tumwigane, mbabwire ibihe byiwe by'ubuzima, mbabwire n'indangagaciro zamuranze zituma inzozi ziwe, zituma amasezerano yiwe atigera atakara. Mama mbaganire kuri Yosefu mwene Yakobo na Rakeli. Iyi ngabirano yo gusobanukirwa ibyanditswe bweranda ntabwo ishingiye ku idini. Oya, ni urubyaro rumwe mu mbyaro zihabwa umuntu, kandi urwo rubyaro ruza kugira ngo rutabare uwo muntu, rutabare umuryango we, rutabare n'igihugu. Mugabo intambamyi uko zikomoka mu isamwa ryiwe, niko n'impamvu iva mu isamwa ryiwe. Yakobo murazi ko yabwiye ku bagore bane, hariho Leya umugore atakunda yakoye imyaka 7, na Rakeli umugore atakoye kwanza uko bamuhaje gukora Rakeli, na Rakeli yakoye imyaka 14. Hakabaho Biluha inshoreke yahawe na Rakeli kubera Rakeli atabyara. Kabona Zilipa inshoreke yahawe na Leya kuko agombye kwigamba ko nawe yamuhaye, ko mugenzi we yamuhaye inshoreke akayakira. Leya yabwiye abahungu bane ubwa mbere aruhuka, akurikira inshoreke ibyara 2, 5 wa 6, Dani na Nefutali. Akurikira inshoreke ya 2 ibyara
uw'indwi n'uw'umunani inshoreke ya Leya. Akurikira Leya yasabwe umukundanya na Rakeli avyara uw'icenda n'uw'icumi. Yosefu aravuka ari uw'icumi na rimwe, aho birivuga ngo Imana yibuka Rakeli. Ngomba tuganire ku ngabire yo gutahura ibyanditswe. Iyo ufise iyi mpano ubura umuhesha w'umugisha kuri benshi, naho wohamwa uguma wumva wizeye ko inzozi zawe zizoshika, nuvuvudikira, nuhuruduka. Uyu muhungu Yosefu yatanguye kugira intambamyi y'ubuzima mu isamwa ryiwe. Uriko urasoma mu gitabo cy'Itanguriro mu kigabane cya 30, mumvirize ibihe bikuru bya Yosefu. Igihe gikuru ciwe cya mbere ni isamwa ryiwe. Isamwa ryiwe ryari rishingiye ku ishari. Biyavuga ngo Rakeli abonye ko atabyariye Yakobo agirira ishari mukuru we, araheza abwira Yakobo ati mpa abahungu ahandi ho ngiye gupfa. Uwo ni umurongo wa mbere mu kigabane cya 30 cy'Itanguriro. Yakobo ashavurira Rakeli amubwira ati mbega jewe mbaye mu kibanza c'Imana yo itahaye inda yawe urubyaro. Rakeli avuga ati ngiyi inshoreke yanje Beriya, ryamana nawe aheza abyarire ku bibero byanje, nanjye nzoronka urubyaro kubera we. Urumva harimwo ishari, harimwo gukankamigwa, gutabwa, harimwo kuvuvudikira, harimwo kwironderera iyindi nzira. Aho ni mu gitekerezo cy'ukuronka umuhungu wifura gusa Rakeli. Harimwo kwiheba. Ayo masamwa aja bakuri twebwe, ugasanga muvyewe yatebye kugusamira, arihebye, uwamurangira umuti ku mupfumu n'ari umukristo yo kwiyomba kibaza ko Imana itamubonye na patira tamuye canke abo biririmbana. Uwo muvumo uza utubako, uwo mubabaro uza utubako. Iri samwa niryo kwemera ko uwo mwana Imana iri muri we izozamuka nk'umwana yavuke mu mwumvikano w'ababyeyi. Ntigyokunda ko umwana ari kugira igikundiro nk'icyuko muri rya ndwi ya mbere, kuko Leya yabanye na Yakobo iminsi ndwi gusa, Rakeli baramumuzaniye. Iyo Rakeli yacagira amahirwe agatangura kubyara, murumva ko Yosefu yatanguye kuza mu bitekerezo bya Rakeli, akavuka akamubona. Mugabo hagiye Rakeli yahebye avuga ati nta kundi, Biruha yarabyaye, ndafishe abahungu babiri, ndafishe Dani, nako kwezi turimo nkagira Nefutali. Yamubwira kijegi Yosefu yari kugira ikindi gikundo ko ryari kugira n'agafikinasi, ariko Imana ibanza kumwicecekera, nawe akora amayobera muri ico gitekerezo cy'ukuronka Yosefu. Ariko ku murongo wa 22 muri kigabane cya 30 Itanguriro, ngo Imana iribuka Rakeli, Imana iramwumvira izibura inda yiwe, arasama inda abyara umuhungu, avuga ati Imana iraneturuye. Nuvuga Yosefu yongeye kuza ari iciru cy'umutima cy'umubabaro wa nyina wiwe. Yongeye kuza aje mu gihe asa n'utaramwiteze, kuko hagati y'ukwipfuza umwana no kuvuka k'umwana yipfuje arabahungu 10. Hari intambara, ari gusaba umukundanya, ari kugira iki, ari kwironderera, ari kuzana inshoreke, hari intambara. Izo ntambara rero zarakomeje ziraza kuri Yosefu, nibyo ngira mbaganirire. Imana iribuka Rakeli, Imana iramwumvira izibura inda yiwe, arasama inda abyara umuhungu, avuga ati Imana iraneturuye. Iyi Imana imuteturuye irarabye abahungu ba Leya. Rubeni yaracumuye afatwa n'umwuka w'ubusambanyi, umwe se yafata, ubundi Leya yarakiri mu nkinga, yaragifise indwi imwe, na rugamba rwari ruteye Yakobo. Leya aratabwa, Leya arasigwa, Yakobo yigira kwa Rakeli. Muka w'ubusambanyi ubufashe isama rya mbere Rubeni. Cyo ituma Rubeni cyamutakarije umugisha ngo yurire uburiri bwa se, yuriye uburiri bwa Biruha, wa wundi yabyara wa mwana wo mu bitekerezo. Amakuru y'imiryango yanyu mukwiye kuyamenya, niyo ntandaro yo kudasobanukirwa ibishingiye ku butabazi bw'Imana ku buzima bwacu. Umuhungu wa kabiri Simeho asanga nyina aratunuye.
saza aterinda gusa uko yihebye ari kwa Rakeli. Murabona umujinya wa Simeho, umujinya wa Levi, nico gituma Yakobo yavuze ngo sinkaje mu nama zanyu kuko mufise ishavu ridahera kandi ryo gukora ikimbwa sesa n'amaraso. Bari bafise ukuntu batababarira. Mubuki igihe Dina bagafashe ku nguvu Shekemu, kandi banagafashe ku nguvu niko kigemu irakana kako kuja kuyebayeba nkande ubwiye hago batagushurashuje nibo bari bigongo. Bikarangira aciye ibitsi, yishe, akubise, akataguye ibinono by'abiwabo. Uwo mungu yaramufashe ku nguvu kandi babemereye ngo bamukwe, bakanababwira ati ni mwishiramuze kuko tutobashingira uramakafiri. Bagaca batega bagwaye, baca bagenda bakabakorera amabi bakabica, n'inka zawe n'ibitongo byabo bakabitemagura ibinono. Yuda yarikunda gose, yarikwegerako. Imana irabwihweza atabakuncoreke bobo nta n'ijambo. Isanga hari umwana aje mu gihe batamwiteze, Imana izoshira mu imbaraga zayo, izoshira mu tawo azuzuriramwo amasezerano. Aha ni hahandi muca mubona muri Zaburi 105 ibintu mubikurikira ndiko nabyigisha buke buke kugira ndabe ko akantu nakamwe wosigarana gashingiye ku mateka yawe, ntugatakaza impano iri muri wewe. Ndabizi neza ko ari no sacerdote y'Imana, mugabo iyi Imana batazi kuri muri wo, kandi ugasanga birangiye bishimikije ibiganza byawitse ko na teologiya bize, mugabo bikazorangira bicujije mu buzima bwawe. Ntimunungere urutoki ndiko ndigisha. Umviriza muri Zaburi 105 ngo niwe mukama Imana yacu, ingingo ziwe zikwiye isi yose, yama yibuka isezerano ryiwe. Uwo n'umurongo w'8 ngezeko. Ijambo yategetse imbyara igihumbi, isezerano yunze na Aburahamu n'indahiro yarahiye Isaka. Yashingiye Yakobo bwa tegeko, yayishingiye Yakobo bwa tegeko. Umva ni isezerano, ubundi isezerano niryo kuri sogokuru Aburahamu. Nje tuamanda babwira, nico gituma amanda babwira abana bavuka, abana bavuka ku babyeyi bafisha agakiza n'abashaka guhurira n'abana birondera agakiza kwera. Gusa iyo birondera agakiza bagize umwete nabo bubakwiga isoko ruciza kandi gishasha, kandi Imana irabasupporting, Imana irabatera intege. Nuwisezerano Imana yunze na Aburahamu yaciryakira nk'indahiro yarahiye Isaka. Nico gituma Isaka ntigeze aruha, n'Imana yamurondeza imigisha. Kandi ryandahiro Imana yishingira Yakobo nk'itegeko, avuga ati uko nabikoreye Isaka niko nzobikorera abakomoka kuri we bose muri uru rubyaro rwa Aburahamu. Ayishingira Isirayeli bwa sezerano ry'amahoro, Isirayeli wahinduriwe izina, mu kuvuga iti uzoguha igihugu ca Kanahani kibicibare cy'umugabane wawe. Muco gihe barabana imparugwa ari bake bakabinyambukira muri ico gihugu, nkako baza barava mu gihugu baja mu kindi, bava mu bwami baja mu bundi. Nukuvuga Imana amasezerano yayo niyigera yoba, niyigera takara, niyigera cobya. Oya. Yosefu rero Imana irarabati uwo muryango noneho bigira biyangane, abahungu bose bafite ubusembwa, reka nza n'umwana muri umutima ubabaye. Mugabo rero Imana kugira ngo burya Yosefu yabaye nka kujya kwa Esther mu gitabo cya Esther, umwamikazi Esther Mukasuwerusi. Buriya rero nagira mbabwire ngo kuba uwo yihesherezamwe imigisha, iyi Imana igomba kuba umuntu akomeye, iyi Imana igomba kuba umuntu adasanzwe. Ikintu kiba ni iki? Icyo cyase cyo gutuma urekereza urukondo irakikwambura.
icyo cyose cyo gutuma urekereza urukonda irakikwambura. Imana yambura Yosefu nyina wiwe Rakeli. Uko Estera ngo yafinishwa na se cyane, iraheza iramwica kugira Estera atazojebajeba. Yosefu abaho ari imfubyi. Mugabo ngoma mbereka ingene y'ingabirano y'ubushishozi yari iri muri Yosefu. Uri kurasoma mu gitabo cy'Itanguriro nyene, urabona mu kigabane cya 37 indoto za Yosefu. Yosefu nyina arapfa, apfa bariko baraza muri Kanahani, apfa ariko abyara Benoni umuhungu w'12 murumuna wa Yosefu. Yosefu akundwa na se, mugabo Yosefu bene wabo bamugirira ishari. Umuntu afise ingabirano y'ubushishozi aba afise inyenyeri, abari hejuru y'umukuru w'igihugu, abari hejuru y'umwami, abari hejuru y'incabwenge zose. Reka ndababwira ibibaranga, ariko mbanze mbabwira ubuzima bwabo. Babana musanga bafise indoto mu buto bwabo. Twaracinyije impano z'abana bacu, ntimudosubire kubisuzugura, kuko ziga ndoto baba bafise ziba zigaragaza umutima w'Imana uri muri bo. Mugakubera ubuhanga n'ubuhangange bwanyu cyavuga ngo nukurota nibyo yiriwemo. Kandi umwana adafise umwuka w'ubushishozi ntashobora kurota, ararazirana. Iyo afise ubushishozi bwaziritswe buhitanywe n'igisokuru, ahora avuga ibintu umenga ni ibintu yandapfaguye. Indoto za Yosefu, mwumvise ubuzima bwa Yosefu bwa mbere, ivuka ryiwe riri mu ishari, riri mu iki, riri mu bupfuvyi, kuregwa na mukaso. Indoto rero iki ni igihe cya kabiri cy'ubuzima bwa Yosefu. Indoto ubu yabaga bwiwe ngibi byerekeye urubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17, murumva ko ari ubuyabagogo, yaragirana ibitungwa na bene wabo. Akiri umwana yamana n'abahungu babiri n'abahungu ba Zilipa. Murumva yari umwana wo ku mugore w'igikundiro, ngaho umugore yarapfuye, ntagendana na murumuna wa Benoni kagaherezi katandukana na nyina ariko aravuka, ntagendana na bakuru biwe bavuka kuri Leya ari we nyina bakaba na mukasi, yagendana n'abana b'inshoreke. Sigwa ko yari yinobwe uganije n'icyo barabwirizwa ko bafise. Kandi birumvikana, murumva ko Yakobo nawe yari yasigaye mu ntambara. Burya Yakobo nawe Imana yaramuhanye. Yakobo burya yarafise inzozi ziyo zateza gukora mu buto, mugarahuzagirika kubera kwiba umugisha, arahuzagirika gushika yagiye kuba umuhanuzi mu busaza bwiyonje, gituma umuntu yanuye ibitabo bike bitanumeka. Akiri umwana yamana n'abahungu babiri n'abahungu ba Zilipa, abagore base, akaza aramenyesha se amajambo yabo mabi. Murumva n'umutima yari afise, nukuvuga ntiyigera babikira ikinyoma. Ico ni ikintu cya mbere cyamuranze. Iyo uri umuntu ufise umwuka w'ubushishozi, tushaka kwifatanya n'ababeshi uvuge ngo reka mbeshe nkabo. Ntushaka kwifatanya n'abasuma. Mwibuke ko Zaburi ya 51 iravuga ati uricana n'abasuma, ukicana n'abasakuza, ukibaza ngo muje umutima nawe. Yosefu igihe cyose yararaba amanyanga bagira, bakamubwira ngo impene gwikoko cayiri, kandi bayikereye bakayotsa mu gahinga. Yosefu agaca bivuga ati mayinanda, icyo kiba intandaro y'ukumwanga. Yosefu ntiyagendera mu mugwi w'abanyabyaha.
Yosefu ntiyagendera mu mugwi w'abagome. Yosefu ntiyagendera mu mugwi w'imburakimazi. Yosefu ntiyagendera mu mugwi w'abasoma. Barabwira se ibintu nawe akabira ko amukunda kubarusha bose, nabo niko kumwanka, ntibaba bagishobora kumuganiriza mu mahoro. Murumva ko yarafise icankiro kuri bene wabo, ariko aziriki, ariko azira igikundiro afise kuri se. Yosefu ararota, arotorera bene wabo, noneho barushirizaho kumwanka. Ababwira ati, nimwumvirize indoto naraye ndose. Twariko turatekera imiganda mu murima, nza mbona umuganda wanje urivyuye urahagarara, mbona imiganda yanyu irawukekeje, yunamira umuganda wanje. Bene wabo bamwishura bati, ni ukuvuga rero ko uzotubera umwami canke ko uzotuganza? Noneho barushirizaho kumwanka kubera indoto ziwe n'amajambo yiwe. Icya kabiri Yosefu yari afise, muzokunda gusanga ku muntu afise ingabira n'ubushishozi, ni indoto. Kandi indoto zigana, hajya mubona abana ugasanga umwana ariko ararota yoga bikarangira avuye mu mazi kandi mva nezerewe. Umwana akarota guruka ariko ntabone ko yakorotse. Mwana akararota ari kuri vora, ari mu ndege. Ibyo biragaragaza ubutware bw'Imana buba buri muri uwo mwana. Biragaragaza ko uwo mwana aba afise ingabirano y'ubushishozi, ugutegera. Kuko abafise indoto zifise vision, zifise icerekezo, zifise ico zigana. Ntimubifate minenegwe ko abandi nabo barota bariko bararya gusa. Noneho barushizaho kumwanka. Yosefu asubira kurota izindi ndoto, azirotorera bene wabo avuga ati, nasubiriye kurota izindi ndoto, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene wabo. Sara mukankamira avuga ati, izo ndoto warose ni nyabaki? Nukuvuga ko jewe nyoko na bene wanyu tuzoza tugukubitira inkoro hasi imbere yawe. Bene wabo bamugirira ishari, ariko se wiwe azigama aya majambo. Ryashari nyina yagira mu kumusama, ryongeye kumugaruka ko kubw'inzozi ziwe, ryongeye kumugaruka ko kubw'impano y'Imana iri muri we. Mvuga ngo uruherekerane rw'ibintu. Aha ni mu gice cya kabiri cy'ubuzima bwa Yosefu, ubuyabaga bwa Yosefu. Igice cya gatatu cy'ubuzima bwa Yosefu, murumva ko tumaze gukuramo ibinunga biranga umutima wa Yosefu bibiri, kuko ivuka ryiwe nta cyamuranga ntacyo tuzi. Muga muri ubuyaga bwiwe turabonye ko atagendera mu mugwi w'abanyabyaha w'abagome, atashingira ikinyoma, atagirane, atanezerwa ikinyoma cya bene wabo. Kandi turabonye ko yarafise indoto zisigana ku ntego y'ubuzima. Igice cya gatatu cy'ubuzima bwa Yosefu, Yosefu agurishwa na bene wabo. Ahantu rero Yosefu agurishwa na bene wabo, ni cya gihe umuntu ageragezwa n'ikiri muri we, ageragezwa n'ubutunzi Imana yasize muri we. Bakakwanga kugira ngo uve aho hantu, bakakuroga kugira ngo kuko ari wowe ufishe nyeri kudandaza ukanudandariza aho hantu. Ahantu mwibaza kugwa n'iki? Katuganira. Yosefu agurishwa na bene wabo. Bene wabo bari bagiye kuragira ubusho bwa se Isikemu. Isirayeli abwira Yosefu ati, bene wanyu ntibagiye. Mwibuke ko aha ni Sikemu bigeze kuhasesa amaraso, none bagiye kwaragira ubusho. Simba bw'ibenda ibyo vyane ni mufita byatura, bizokomeza babera intambamye y'ubuzima bwiza. Isirayeli abwira Yosefu ati, bene wanyu
ntibagiye isike mu kuragira ingo ndakurungike iyo bari. Nawe amubwira ati ndi hano. Amubwira ati genda urabe ko bene wanyu bari mu mahoro, ko n'ibitungwa biri mu mahoro, uheze ugaruke kumbwira. Amurungika mu kiyaya c'i Heburoni. Yozefu ashika i Sikemu. Umuntu amusanga ariko arazimagirika mu gahinga. Nyamuna aramubaza ati urondera iki? Yishura ati ndondera bene wacu, ndagusabye undangire aho baragiye. Uwo muntu amwishura ati bagiye bava ngaha kuko nabumvise bavugana ngo nimuze tugende i Dotani. Yozefu akomeza akurikira bene wabo abasanga i Dotani. Bamubona akiri kure atarabashikira, bamugira inama yuko mwica. Bavugana bati ngurya wa mugabo w'indoto araje. Ubu rero ingo tumwice, tumute muri kimwe muri ibyo bishimu, tuzovuga ko igikoko kibi camuriye, duheze turabe ico indoto ziwe zizana. Kubera indoto ziwe bageze ku rwego banamwihakana, bihakana n'amaraso yiwe. Rubeni abyumvise amukura mu byara byabo, ababwira ati wa mutima w'ifuru urabyutse, nitumwicire ubuzima kugira ngo amubakure mu byara aheze amusubize se. Rubeni ababwira ati nimusese amaraso, nimumute muri iki gishimu cyo mu bugaragu, ariko nimumukozeko iminwe. Yozefu ashikiriye bene wabo. Murumva ko Rubeni yazanye igitekerezo cyuko batomusesera amaraso bamwice, ahubwo bamutere mu gishimu. Ngo yaragomba gusova ubuzima bwiwe. Nibaza ko yaravuga ati arajya guca umwanya niyombe ngende ndamukoreye. Yozefu ashikiriye bene wabo, bamwambura ikanzu yiwe y'amagagwe yari yambaye, baramufata bamuta mu gishimu. Icyo gishimu cyaragaragara nta mazi yarimo. Hanyuma baricara ngo birire ibyo kurya. Bararamuye amaso babona umurongo w'ingamiya. Murumva yuko bamwambuye impuzu yiwe kugira ngo ya mpuzu bayisige ko amaraso bari bazoshira se, mugabo akamuterera mu gishimu ntibamwice kameme. Baca bagenda kurya ibyo kurya azanye. Sindiko ndabahenda, hari abantu bariko barya umuruho wanyu, kandi n'abanyesha ariko ubuzima bwacu kubw'impano y'Imana muri twebwe. Niyo mpamvu umuntu w'umunyabwenge iyo amaze kubona inyenyeri y'Imana iri muri wewe, nakangwa n'amajambo bakuvugako, nakangwa n'imitego canke ubuzima mububayemo canke waciyemo. Oya, Yozefu rero ikindi kintu cya gatatu kimuranga, mucumve neza nkiri ngaha ko nshaka kutabisoma byose. Mwibuke neza, muraja kubona ko Imana yamuhezagiriye mu gihugu cya Misiri, akaba minisitiri w'amakuru, ubushikiranganji bwo gutuma ko imigenderanire. Gushika bene wabo baje gusoma, ntiyabihorera, ntiyatera byura wa mutima uko bamujyajyanije, ntiyatera byura wa mutima uko bamwambuye ikanzu yiwe, ntiyatera byura wa mutima uko yararushe bakarya wenyene bamutere mu kinogo. Yozefu ntiyabika inzigo. Iyo ufise iyi ngabira n'ubushishozi nta nzigo ubika. Uba ufise ukwemera kutayegayega, uba ufise ukwemera gukomeye, nta nzigo ubika. Na muka Potifari murazi ko yamukwegeye mu Musama yakanga, akamukubitisha akamupfungisha, ariko baraye bamwatiye ngo abe minisitiri. Ntabwo yavuze ati banza munzane wa mugore wa muka Potifari yarandenganije. Ntiyarazi kubika mu nda. Iyo ufise iyi ngabirano y'ubushishozi, gusobanukirwa ibyanditse by'Eranda, ubuzima bwawe ubuhuza n'amasezerano, ntabwo ubuhozamo inzigo. Icyo ni icya gatatu.
bararamuye amaso babona umurongo w'ingamiya z'Abisimayeli. Abisimayeli murabazi, ni wa Mungu wo kuri Hagayi, aba nabo nabo kuri Isahaki, kwa n'abana b'ishani. Baje bava i Galahadi, ingamiya zabo zikoreye uburembo, imbazi zimuga neza n'imira. Bari babishoye mu Misiri. Rubeni yavuze ati mutere mu kinogo, abanje kuja kurya. Munyo bavuga ngo araja kumusova. Ba Rubeni turabucuje, avuga ngo aragutabaye, mugari we yitabariye muri wewe. Bazabona rero bagenda, abo rero n'abasi babo. Yuda abwira bene wabo ati twoba twungutse iki twishe mwene wacu tugapfukira amaraso yiwe, ingo tumugurishe ku Bishimayeli, ariko ntitumukoze ko iminwe, kuko ni mwene wacu n'umubiri wacu. Bene wabo baramwumvira. Yuda rero nawe araje n'umutima w'uburyarya, ubu business. Aho ati ni umubiri wacu, nitumwice ngo agwe muri kijya kinogo, reka tubagurishe ku Bishimayeli. Mugaku kigihe cyuko Yuda arya amahera ya mwene wawe nkuko Yuda yari amahera ya Kristo kitari bwagere, Imana irabakwepesha ayo mahiga. Bose baryumva kimwe, bamugira umuja w'Abanyamisiri, bamugurisha, ari wafise inyenyeri y'ubutabazi umuryango wose wa Yakobo. Haza abantu abadandaza b'Amadiyani bihitira, bakwega Yosefu, bamukura mu gishimu, bamugurisha ku Bishimayeli amafeza 20, nabo bamujana mu Misiri. Murumva ko atavuye agurishwa na ba Rubeni na ba Yuda, yagurishijwe n'abandi. N'umugwi wa mbere urumva n'urugamba ruri hagati y'Abishimayeli n'Abamediyani. Abadandaza b'Abamediyani nibo batanguye kuhashika, baramukurayo. Ntawe uzi ibyo bamudeda guca Yosefu yarakomeretse cyane, baca bamugurisha n'Abishimayeli. Rubeni agarutse ku gishimu asanga Yosefu atakiri muri cyo, atabagura impuzu ziwe, aca asubira kwa bene wabo avuga ati murumva ko Rubeni yaraje kumutora, avuga ati wa mwana ko atakiriyo, none jeho ndagikwega he? Bafata ya kanzu ya Yosefu bayivayanga mu maraso y'agahushi banitse, barungikira se wiwe iyo kanzu y'amagagwe, bavuga bati niyo twatoye, raba ko yo bari ya kanzu y'umuhungu wawe canke ko atari. Arayimenya, araheza avuga ati ni kanzu y'umuhungu wanje, igikoko kijyana cara muri. Yaratandaguwe Yosefu, yaratandaguwe. Yakobo atabagura impuzu ziwe, akenyera igunira, agandarira umuhungu wiwe iminsi myinshi. Abahungu biwe bose n'abakobwa biwe bose baza kumuhoza, ariko aranka guhozwa. Ababwira ati nzorinda mpamvya umuhungu wanje mu kuzimu nkimugandariye. Se agoma amuririra. Abamediyani bamugurisha mu Misiri kwa Potifari, umwishikira kwa Farawoni, umukuru w'abarinzi. Murumva ko Yosefu agiye mu buzima bwo mu Misiri, agurishijwe na bene wabo, atawe na bene wabo, ahemukiwe na bene wabo, ajanywe n'abanyamahanga mu buzima bugoye. Se yamugandariye,
se yamwiharangurije, se yamuririye. Ko n'ubuzima bwa kangahe? Bwa gatatu, igice cy'ubuzima, igice cya gatatu cy'ubuzima bwa Yosefu. Igice cya kane cy'ubuzima bwa Yosefu kigizwe na Yosefu kwa Potifari. Bamaze kumanuka Yosefu mu Misiri, bamaze kumanuka na Yosefu mu Misiri, Potifari umugabo w'umunyamisiri umwishikira kwa Farawoni, akaba n'umukuru w'abarinzi, amugura na Ishimayeli bari bamumanukanye. Umukama agumana na Yosefu, bituma aba umuntu atunganiwe. Murabyumva? Impano y'Imana iri muri twebwe ntiyigera izimira. Ntimuzokangwe n'amanyanga y'abanyamanyanga. Impano y'Imana yasize muri twebwe ntabwo yigera izimira. Ngo Yosefu agumana n'Imana, bituma aba umuntu atunganiwe. Kandi utunganirwa iyo utunganye nawe. Yaba mu rugo kwa shebuja w'umunyamisiri, shebuja arabona ko umukama ari kumwe nawe, kandi ko icyo yakora cyose umukama yakimuraniraniritse. Murumva? Si Yosefu yakora, ni Imana yakorera muri Yosefu. Aho rero niho hari ibanga ry'umuntu afise ingabirano y'ubushishozi. Abari wa muntu nk'ubu uri ku kazi, nabo guha akazi kenshi. Jana rigeze kwikeka ko mfise ingabirano y'ubushishozi, gusa sinabwamenye ingene no vyigisha canke nta wari bwabinyigisha nanje. Nukuvuga je nk'ubu mu Barabu nabaye mu nzu zitatu. Inzu ya mbere niyo yamaye amahirwe yo kugira mu Barabu nibo bangutse. Mva mu gihugu cy'u Burundi, ndagenda ndayishikira mu mugako kubi ubukene imibabaro nari mfise, naco bankorera ngo numve ko kinduhishije. Muganganiriye n'abandi ku telefone bakumva ko nagowe, nacotse banyimye wifingizene. Je numva ataco binwe kuko nanamenye no mu Burundi guma mbundabunda nkwepa bumfitiye amadeni. Umva nta sorti naco byari bintwaye. Mugabo rongera ku rwego mbona ko banyigenzako, kandi mbona ntangwe kuzafatwa n'ibintu by'ubumuga, uko nsenze na gato nabambagwanije bose barabyirira nyine bagahindura isura. Niga umugambi w'ukugene itegeko rinkingira. Ndavuga barambwira ati yamezi 6 aheze ushobora guhindura akazi, office kaguhindura akazi, kandi nta kibazo tariki imbere y'amezi 3 nibi, imbere y'amezi 6 ni bibi, ndayakwitsa. Niga kongeza umushahara baranga. Mugabo rero bakanyangira telefone gose, nanje ngumva intunire mukonyeje. Ikindi gihe kimwe nabonye uko bamfashe nabi, ndatekera neza ibintu byose ndabagira isuku, nje ndacemuka ndagenda kuri office kandi nahatse. Uwo kuri office waba yitomboreye amezi 6 yaraheze, abagira kudandaze ku wundi abayitomboreye avuga ati wowe uje kwemanga kudashobora gusubirayo, tabarajya ukujisha ubwe ngo wemange kudashobora gusubirayo. Ati nta kibazo ndagutahana ejo nzokurondera kandi kazi, bazobasubiza amahera yabo, nawe uzoca bakoze n'ibintu byawe na passport yawe. Abandi hantu ngiye mbona umwuka wari ukugwana ko umugabo n'umugore. Nibuka intambara nahoze ngo mu rugo, ndavuga ntibibije kumbabaza kabiri. Mbona wa mugabo umugore abyuka nibibyimba, umugore niwe yakora akabyuka agena gasigana n'injyane ziwe. Nabise ubwana buto ndavuga n'ibintu ntabyo nashobora kabisa. Naje gukora akazi mugaje sinaje kurera abana nkuko njangira imibabari biri ko naje nasize abana batoyi. Ni wapi? Yakondera abana norera bakecuru bashaje. Umugore akabifata nko gufikina. Mugabo amaze kubona amakosa y'umugabo w'umunsi umwe nikangura umugabo wiwe ariko ntubajyana iwabo muri weekend n'abana. Uwo munsi aransiga ko nafise ibihuzo byinshi byo kumesa, kubera hagati mu rwisina umwanya ukwiye wo kumesura kwera abana. Ndabwa ntiburero je nzoransigara weekend sinzosaba kujana nawe kuko ibihuzo bice binanitse, nzo ndabimesa nawe ugende. Sawa, uwo munsi nkagira ngo umugabo bajanye mwijoro, numva umugabo ari karadodora. Ndavuga nta n'inuguru ibara rizoba rikowe. Je bambwiye ko bajanye, reka nitere check ndanga kugurura kuko yari yanaje bwije nko mu masandwe gutyo. Bukeye mu gatondo ambwira ngo Anita ko base kunyugurira, ntinakumvise boss niko telefone, nanje telefone nacendesha amakadege ugira nta ntore kandi ntiyumvize imico. Ajambwira ngo naye naraye mu muduga ndahwereye ngo ngirire massage.
massage umunyafurika agire massage umwarabu abanyafurika muri beza gose uri mukuri yego ni wapi kuko yarazi icyongereza we gose ni wapi njeda iryo kosa ntaryo nokora n'umugabo wanje nta massage twavanye ndamugirira naye ko noyigirira umugabo wundi aradukara tugira noya ariko n'abarabu isuku usanga no mu buriri bw'abagabo no mu buriri bw'abantu gusasa abagore bahugana baratainde urumva ntabanga narite bafise tabwani kandi hageze ko nzakugira isuku mu cumbi wanyu nashaka no muri dushi wanyu ko byari ngombwa ahambwa ngo sawa nta kibazo ono umugabo yambaye iboka goza ndavuga nti ibi bintu nibiki ndaga umutima amenyo ndakora isuku birahera uwo musi ntabwo nagize isuku mu cumbi wabo ndavuga ati nambaza wa mukecuru ndavuga ko nzohakora boss yarajyanye micabaye mu gace atangura kudevelop umujinya wengira yaciye yikanga ko nshobora kubibwira umugore wiwe kuko nanjye nacemba jewe nyene nawe acatangura kudevelop umujinya ncafata umwanzuro wo kuhapfa ndavuga nta ho kugarikire cyane basanzwe baza bacumitana ubwana bukaza kurira jewe bukagira iki mfata umwanzuro wo kuhava ndamaza amezi 3 nawe ngenda tekera ibintu neza nagenda nawe neza ko Imana yari kishaka ukugeza ubuzima bwanje Imana yatugerageza mudafite inata kuko ntikeneye abasivile ikeneye ingabo ko nene igira isezerano ningira neza ikangura mu madeni ko navuga ati n'umuntu yongira umuja wiwe akaba atamemba mugakandira amadeni kugira sinzopfa deni rinkurikiye ko ntomboye abana ico gihe bari bakiri kwa mura mukazanje mu bikira baba mukibikira nkabona babayeho neza nkumva ntaco bitwaye navuga ati n'uwongira umuja wiwe byo bitekerezo nigeze kubigira akangira umuja wiwe nkamurimira cyangwa mugirane kuko nariyemera kubikorwa bye bw'amaboko sintinyizuba ngo nibikorwa sintinyi umwanda ngo nibikorwa mugakandira amadeni kameme jewe narumva yangira umugore wiwe yangira umuhabara wiwe kandi rero habuze umuntu yisobanukiwe mugabo nanjye byo narabivuga ariko nta muntu naduka ngo ndabibwire ariko ntiyari yo mpano yanje mugasindi ko nditera ibyo kandi yari kuba umuhabara akambwira ati jenza kugira umuhabara mugabo kabanza kundira amadeni naye kumbwira ati nzagupfukamira nk'Imana yanje ndababeshe ntungukike ubuzima narimbaye mu bwari ubw'inyamaswa rero cyo Imana iramurikira neza ncangenda aho nacendo nkakazi sininze guciyo byaciye ncasanga na hantu rero hari umuboshi w'umupolisi yifitiye abana be n'umugore agenda n'ubumuga yahora ari umwarimu kazi amaze imyaka hafi 9 mugaye yamaze gushishwa nuvuga nyina na se bareze abana biwe baba bakeneye umukozi ko ari umupolisi yamamwe barabara baba bakeneye umukozi kandi umukozi yari yabazimbye wa mugore wiwe akeneye umukozi amurera njanje ngenda nka visite mu nyuma bace bambwira nyine wacara nkunda cavo n'abana biwe cavuga ati reka ngome ndabakorera ncasanga hahandi natanguriye nahembwa 75 narabigenjeje ko ngo banyongere barandahira ko batandenza 10 aba 85 ndayakorera amezi 2 gusa hamwe ngiye bace bampijana urumva ko guma duga kuko hariya haduze nka hari haduze 15 haba haduze 300 amajana 250 ku mushahara y'amarundi ho rira cyamijana 30 ijana 230 yego sa 30 numva ko ari menshi sinamenya ko Imana inyuburiye inzira ndabwira nti mpahorere magahonda nukuvuga hagarigiye mugamaze gutangura gusenga ndabananiza makanyigenzako kwa kunyigenzako nkabifatako ngacanza jya havuga ati naje gukora naho banyigengejeko naho bariko bandagaza imyanda nkoko uwe je naje gukora iyo ufise ingabire no gushishoza imbere yuko ufata umwanzuro ubufata sero y'ineza ugambiriye kugerako murumva ko abantu hose nava naba amagara yanje abangamiwe mugana amagara yanje atabangamiwe namaze imyaka 4 kandi hari abantu bigenza bakubita abana bagira iki kandi umuhamagaro wamfatiyeho niho natangurije komera Kristo ni muzima mu 2023 navuye mu bundi mu 2019 ndahaja mu 2021 nuko na mbuga na 2021 ka mu 2020 kuko na mezi 6 gusa mu kwa gatatu niho navuye aho hambere hama mu kwa gatatu nava aho handi mu 2020 mu kwa gatandatu nibyo nuko nyene
Nukuvuga rero ni iko abandemereza kose hari igihe nuvumenga no kwirevolta ngaca nibuka umushahara bama nkibuka ingane nakubita ibiranga ngakubita igisagara ca Gitega nkakimara ndondera hari amashira hamwe ndondera hano ukugane no zitera nkaronka iki nkaronka ibiro by'imyumbati binga bishobora kumaza kabiri agambabwira ikintu kimwe nyamabwira ikintu kimwe ngondera ingane nakubita ibiharuro ari umubikira yetwara community iri hano y'Imurayi kwa muramukazi wanje nzomugira neza kandi azari yarigeze no kuza kontamutse nzomugira neza amwe atazonyibagira kwangira neza nakubita ibiharuro nkavuga ati muramukazi angera ntaye mugabarana nta wundi muntu nzeye kwa mizero so umuryango wanje narawe mukiye kora amadeni nagenda basaba nkiri kumwe n'umugabo nico cyatuma ndanabatinya gose nukuvuga ndavuga ni rero natata nico cyatuma ndamutinya ndavuga ni rero ngacanga ubiti biharuro nintira amafaranga cyangwa abwira umumotari nkagenda Murayi nintira amafaranga nkipakiza ngaci Murayi nganda na yimoto ankura akashika na community yabiri mu byarya ko mashwa guca ngurisha ibiribi ngasigara nibi nkishura amafaranga ngakwita ngacanga na kantekerera nk'umuvye atekerera umwana wiwe uturaya uduki nanje impano nabifye zo gukora ibintu ubu nibwo butumbura ibiki asiga ndabibigishije ngaca ngenda None ushaka kumwibagira. Nukuvuga rero ngo umukama yabakumwe nawe. Nande afishe ukuntu Imana agiye imigikundiro muri Omani kuburyo bwuko boss barahazuka we yaza muri weekend naho twahuriraza muri weekend aje kuraba abana na nyina gusa yarara rimwe kabaye keshi yaba majoro 2 kwa 4 ku mugoroba no kwa 5 ku mugoroba agaca agenda cyo ku 3 mu gitondo agaca agenda kandi wowe ari umuryango munini naho twahuriye baraho twahurira bari kuvuga ati wa muntu nono ngira yamugize umugore we no mwagera umupfakazi ekada mugabo yarankunda kuburyo yumva uburenganzira bwanje wifi barashobora kuyica agaca baza umwana wiwe ajambwira ati turi telefone yani tuyishire mu wifi ushiye mu code ndamubwiye ni boss ishaka ikarata nukuvuga ubwo nyene yaca yigura yari agaca giriki agaca harura kandungikira ibiharuro ndamubwiye ni boss kuri raporo bandungikije impuzu je bihuzu byanyu nabyo ntoshobora yaraturira ibitoro akaja kubitora kandi umuntu yanzaniye Bibiliya kanzana n'impuzu yamwahere yare 10 ndamubwiye ntuzozikate ku mushara wanje ntazo yigeza kata ndagirira igikundiro ku buryo nabona ko Imana yabanye nanje iyo fisi y'ingabirano y'ubushishozi Imana irakugwanako mugabira sawa nawe kureka ubuhimbiri kuko hari ibindi bihimana itari yarangwanye ko nari bize ubuhimbiri we kwiheba kunanizwa n'amakuba iyo fisi ingabirano y'ubushishozi uravuga uti mbere ruhande y'uyu munaniro mfisi nikino byaza umusaruro uru rugo mugeno kwihangana cyo gituma bizana ubwenge bizana kwihangana ukwemera kutayegayega uri umugore ugomba kubaka mwe abakobwa mukiriko murareshwa mbibwire namwe mwe abagore ziko zirabangayikisha abagabo bataratoroka ngo bagende hari mukenyeze ejo twaganira ubwe nteka kudeka ndeka gufikinata ufise urugo ufise umugabo nuramenya ko ufise ibor ufise imari mugabo atagukubita umugabo asuma ngo bakubwira ngo asambana nango asambana genda ubitegereze ubindi ngo nawe uje gusambana uzoba umwirukanye uzosigira urahangana no kugaburira abana tasoni tuzobikore mugira umubabaro wa mbere nagize iravura hari yaciye kandi jewe byaranumvikana bitandukanye nawe mugabo niyasuma haciye imyaka 5 ariko nta motife yica hari haciye imyaka 5 umukobwa yari yana 2014 hari 2017 haciye imyaka 3 igasimyisha bwawundi mugabo yarantaye sibyo nuba bitandukanye n'umugore imva umugabo arasambana nta maproject mugabo ibintu byose arabyuzuza byo mu rugo tegura nawe dukuzura bikanaye basenkana guhaye uzura biki iyo project zo bakazima mudapanze mureke kudega iyi ngabirano y'urukishozi ni ingabiraniza ikagufasha kumenya gutandukanya ikinyoma n'ukuri ubuzima n'urupfu ku buryo bwuko uhitamwa kubabara mugabo ugere ku ntego ugere ku nzozi kandi Imana imaze kubona wamamaje uko kwemera uko kwihangana ikiza ko gukomeza Moshebuja arabona ko umukama ari kumwe nawe kandi kicyo yakora cyose umukama yakimu uroraniriza iyo teka neza Yozefu yari muboyi yoza amasafuriya agateka amafiriti akagira isuku mu cumba gushika aho Potifara abona ko Yozefu
no gusasa ari gusasa abifashwamwo n'Imana. Yosefu aratona kuri shebuja kandi aramukorera, nawe amugira umubwiriza mukuru wo mu rugo rwiwe, abari washinga itunga ryiwe ryose. Kumbura za ndoto yarota abona imikama 11 ni kuvuga bene wabo 10 mwikubita imbere, yikubita imbere wiwe niwe mu murima. Ngiravuze ati noneho ubu nibwo bushefu Imana yikirambwira. Arakomeza aratitiriza aringinga ararindira kuvaho amushingiye urugo rwiwe n'itunga ryiwe ryose. Umukama yaciye ahezagira urugo rw'uwo munyamisiri kubera Yosefu. Umugisha w'umukama ukwira ibyo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima. Wibuke na se Yakobo ko Labani agiye kuraguza ngo arabingene yotsirika Yakobo ntaveho, ko Imana yaciye ibwira umupfumu ngo mubwira uti burya ubutunzi bwose ufise wabuhawe kubera Yakobo. Yakobo nawe arasamara amubwira ati ntarazi ibitunga byawe byari bikeye none ubu byarakwiriye, ndeka nanjye nje gukorera uko kwanje. Yosefu nawe iyo ubana n'umuntu afise ingabire n'ubushishozi ugira umugisha, umubyaza umusaruro, akubera igisubizo. Kubyo atunze byose yari yabishize mu minwe ya Yosefu, maze ntiyagira icyo abagisubira kwitwararika atari ibyajya byonyine. Yosefu yari afise imero nziza akaryohera ijisho. Iruhande y'iyo mero nziza yari afise uguca bugufi, nawe yari afise imero nziza akaryohera ijisho, ntiyabaye umusambanyi. Nuba n'umuhungu yaziritse irari ryiwe, ndaje mbabwire gatoya. Ukabona umukobwa yaziritse irari ryiwe, agakobwa ugasanga gakunda Imana na karinginike kagaze imbere mu bw'isoka kararembuzuka buriyo kavuye. Uwo muntu nta n'amahirwe apfagize. Ubwiriza kugira ubushishozi, uvuga ati mbiki n'igihe cyo kurerembuza amaso, mbiki n'igihe cyo kuyingira mvuga, cyangwa n'igihe cyo gufata autorite, n'igihe cyo gufata ubutware. Utazi kurema ibihe byiza ku buzima bwawe, ugahora urinjana n'abatwanjanye n'abaja, ndamugisha w'Imana ushobora kugira ukomotse ku mpano Imana yasize muri wowe. Iyi Mana yo gushishoza irakubwira hariho abahungu muba kumwe ukifata nk'umusista wawe, kabona ko atakiza na kimwe kindi kirengeye, kuko narababwiye n'abahungu n'abakobwa muri shanya. Ubundi umuhungu iyo mutagize ibihe byiza byo kuba aba brother sister, abavukanye ngo muvomere urukuro rwanyu muri abavukanye, utavuga ngo yambonye ndi gusa, yambonye udususu, yambonye akazero mu nda, yambonye agaki, yambonye utwiso, yumvise akarimi. Kwa kuntu mubana nyene atacyo wibanga ibintu byose ari ikijama nyene, ari ikivukanye nyene, uwo muhungu ni uzogira amahirwe, uwo mukobwa ni uzogira amahirwe ko muzubaka neza. Munyi bakagupropose urukundo, kuko buriya abahungu bafise amahirwe menshi yo kwanariza abakobwa no mugihe batararonka ijambo bavuga. Abakobwa nta mahirwe bafise, niyo mpamvu abakobwa aribo bakwiye iyo manura. Ukamufata nk'umuvukanyi wawe, igihe yavuze ati burya je numva ngukunda numva unezereye, akaba ari utangura kwitegurira uko umufiance w'umuntu. Kandi si bibi, mwana nibyo byica, ahubwo nibyo bikiza, kuko abakuzi ntabyorobetse buba buhari, nayo ubundi biriko birabayangarana. Yosefu yari afise imero nziza akaryohera ijisho. Ariko mwigeze mubona ahantu yigeze yirata ubushefu yarose cyangwa iki? Iyo ufise kini cya kane, sibyo? Kini cya gatatu. Yari yizeye, yari yiyizi, yarazi ubwiza Imana yamuhaye, ariko yisunga cyane inzozi zewe. Kutishimira ibigaragara ufise ni ikimenyetso cy'uko ufise umwuka w'ubushishozi, ubura umuhesha w'umugisha, kandi nawe ubura umunyamugisha. Igice cya gatanu cy'ubuzima bwa Yosefu ni igice cyo gupimwa. Yosefu n'umugore wa shebuja, cya gikundiro gitangure gihure n'indyarya, inzopfu. Iyo biheze umugore wa shebuja araramura amaso yiwe kuri Yosefu, avuga ati ingo turyamane. Yemwe mukinyemfura mu Kirundi nyene cyuze ingo turyamane.
ingo turyamane. Mwibuke ko abagore b'abafandi b'abasirikare kera bari beza cyane ngitwe mu bafandi w'ibwami. Ingo turyamane, ingo turyamane. Yimvira umuntu ashize isoni ahubwira ikintu nk'icyo ni umugore wa shobuja. Mwumve Yosefu mungu w'intwari. Ngo ariko Yosefu aranka kandi abwira uwo mugore wa shebuja ati era abadatabuja nta kintu cyo muri uru rugo yinona ariho ndi, itunga ryiwe ryose yarishize mu minwe yanje, nta numwe muri uru rugo andusha ubukuru, naco yanyimiriye atari wewe gusa kuko uri umugore wiwe. Muze mumenye kirazira mw'abakobwa muryamana na baramu wanyu mukaryamana bashobuja abantu. Muze mumenya kirazira mw'abahungu muryamana n'amasave y'abakecuru ngo nibamamishuka. Muze mumenya kirazira. Mwatanze amatako yanyu ngo bamanota. Muze mumenya kirazira y'amadiplome naco muzoyakotsa. Diplome ziko warose wigusambanye wigutanga ibiturire, nutayivumuza umenye ko umuvumo muri kumwe. Nutayivumuza umenye ko umuvumo muri kumwe naco izokumarira uzohora n'ibyonyi, ariko urafise amahirwe yo kuyivumuza. Ngo nta kintu na kimwe yasigarije kiretse we gusa kuko uri umugore wiwe. None nokora nte ikibi kinini gutyo kandi ngacumura ku Mana? Yosefu afise ukubaha Imana, afise ugutinya Imana. Mubuke Mishe 6 umurongo wa 6 ndi 8. Nta kindi Imana yagusabye kiretse kugenda nawe uciye bugufi kandi uyubahongera uyitinya. Kandi noca hejisho ry'Imana, noca hejisho ry'Imana ngacumura ku Mana. Bangaye mushaka uvuga ngo ndacumuye ku Mana muri mubwisho kame mu mugore naye mubwiye abandi bakozi babona kumbure yamufashe ari mu gikoni cyangwa ari gukora mu cumbiwe. Yamabwira iryo jambo Yosefu ko buke yuko bwije nawe ntamwumvire ngo aryamane nawe canke ngo agumane nawe. Umunsi urashika aho Yosefu agenda kunzu gukora igikorwa ciwe, kandi nta mugabo numwe mu bantu b'urwo rugo yarari mu nzu. Wa mugore amusumira impuzu amubwira ati ingo turyamane. Yosefu amufata amutana iyo mpuzu mu minwe arahunga aja hanze. Iki nico kicanditse mu Misiri n'ubu. Je giteje umujinya ngo Yosefu ni yasambanije muka Potifari ana ngo yaramusambanije. Arahunga aja hanze, abonye amutanye impuzu yiwe mu minwe ahunze agasoka hanze. Wa mugore ahamagara abagabo baba mu rugo iwe ababwira ati rabe batuzaniye umugabo w'umuheburayo adukengera, yasanze aho ndi ngo turyamane cyangwa minduru cyane. Aho yumviye nshize ijwi hejuru mu minduru yaciye asiga impuzu yiwe hambavu yanje arahunga asohoka hanze, agumiza iyo mpuzu ya Yosefu hambavu yiwe gushika umugabo wiwe atahe imuhira. Amubwira ibyo yahoze avuga ati uwo muja w'umuheburayo watuzaniye yasanze aho ndi ngo ampumbishe, nabaye ngishirijwe hejuru ngo minduru aca asigaye impuzu yiwe ambavu yanje ahungira hanze. Murumva icemezo c'ikinyoma. Mwene urugo yumvise ibyo umugore we amubwiye ati ngibyo ibyo umuja wawe yangiriye, ishavu riramunika. Kinyoma rero igihe cyose impano y'Imana igira ijya abona mu buzima bwawe haba ishariro niho ridudubitsa. Abantu bakakwanka bakakuvuga bakagira iki, uri ibyo ufishemwo uruhara, uri ibyo udafishemwo uruhara, uri iki, ibintu bikayangara. Arashitse aramurega ni wa musaba baryamane no.
Yosefu mwibohero. Yosefu mwibohero icyabaye n'igiki? Cyari kibanza Imana imwishiyemo yonyine ngo abari imwigeragerezo. Muraza kubona igikorwa cy'urukundo yakoreyeyo. Shebuja wa Yosefu aramufata amuta mwibohero, ahantu bamupfungira, ahantu bapfungira imbohe z'umwami, aguma muri iryo bohero. Umukama aba kumwe na Yosefu aho da. Kudimana kukiba umva ngo nuca mu muriro. Aba kumwe na Yosefu amwereka ubuntu bwiwe, atuma arabwa ryiza no mukuru w'ibohero. Imana yamuhaye igikundiro no mwibohero. Uwo mukuru w'ibohero ashinga Yosefu imbohe zose zo muri iryo bohero. Niwe yagenzura ibyo bakorerayo byose. Umukuru w'ibohero ntiyabaye akigira icyo araba mu byo yashinze Yosefu byose, kuko umukama yari kumwe nawe. Icyo cyose yakora umukama yarakimutunganiriza. None impamvu mutarondera Imana ni murarondera ikisi? Nizo babisobanukiye musangira ubuzima, nizo bashira mu masezerano yayo. Ibyo biyeze umusuku yahereza inyobwa umwami wa Misiri be wacumba imikate. Baracumura kuri shebuja umwami wa Misiri. Farawo ashavurira abo bakebyi biwe babiri, umukuru w'abahereza inyobwa n'umukuru w'abahereza imfungurwa. Abahereza babacunga mu nzu y'umukuru w'abarinzi, aho Yosefu nawe yari abohewe. Umukuru w'abarinzi agena Yosefu ngo abakorere. Bamara iminsi mwibohera. Mva ko baje basanga Yosefu. Yosefu rero arotora indoto z'abakebyi ba Farawo. Izo mbohe zipfungiwe mwibohero uko ari zibiri. Iki ni igice c'indwi cy'ubuzima bwa Yosefu. Hari ivuka rya Yosefu, hariho kurota kwa Yosefu, hariho ukugurishwa kwa Yosefu, hariho Yosefu kwa Potifari, ukugirirwa icizegwe n'abanyamahanga, hariko Yosefu n'umugore wa shebuja, ukugeragezwa n'ibinyamubiri, abanyamubiri. Hari icya gatandatu Yosefu mwibohero, sibyo kugeragezwa n'Imana dufate kuko ni kibanza Imana mutabarimo kubw'Imana yagaragaje. Hariho na Yosefu arotora indoto z'abakebyi Imana, ugutabagwa bishingiye ku mpano zawe. Imvo gucigwa basi nkaje Imana ngo Imana ducira icyanzo, umwasa ducira icyo Imana ikaducira icyanzo. Iki ni icyanzo cyo kwa Yosefu, kuko nicyo cyatumye amenyekanye ibwami kubera izi ndoto yarotoreye mu gasho. Iyo yinumira ntiyari kumenyekana. Izo mbohe zipfungiwe mwibohero uko ari zibiri, uwo yahereza inyobwa umwami wa Misiri n'uwahereza imfungurwa zipfungiwe mwibohero zirotera rimwe mwijoro. Umwe wese arota indoto ziwe zifise insiguro yazo. Mu gitondo Yosefu yinjira aho bari, asanga barajonjogoye. Abaza abo bakebyi ba Farawo bari bacunganye nabo mu nzu ya shebuja ati, ni kuki mwijiriwe uyu munsi? Bamwishura bati, twarose indoto atanumwe ari bushobore gusobanura. Yosefu ababwira ati, none si Imana ishobora gusobanura indoto? Nimuzinyiganire. Iki ni ikindi cya kane. Yosefu ntiyigera yiyitirira ububasha. Ibyakoze byose yabisunikira ku Mana. Umukuru w'abahereza inyobwa yigana Yosefu indoto ziwe, amubwira ati, narose mbona igiti cy'umuzabibu imbere yanje. Uwo ni boss, uwo n'umwami. Icyo giti cy'umuzabibu cyari gifite amashami atatu. Igihe ciwe c'imbabazi, nya giti kirapfundika, ishugwe ryacu rirasambura. Igihe cyari kigeze cyo kutabagwa kwiwe, amahundo yacu yamibyamwa bihishiye kandi byaramugirira akamaro. Nari mfise mu minwe igikombe cya Farawo, mfata ibyo vyamwa ndabikanyira mu gikombe cya Farawo, nshashira
ico gikombe mu minwe ya Farawoni ni ikimenyetso cyo guhabwa ayandi mahirwe. Yozefu amubwira ati nginsiguro yayo, aya mashami atatu ni iminsi itatu, ca gihe cari kigeze, hasigaye iminsi itatu Farawoni akakunamura umutwe, azogusubiza mu gikorwa cawe, uzoshira mu minwe ya Farawoni igikombe ciwe nkuko wahora ubigira ubwa mbere umuhereza inyobwa. Nibyakugendera neza uribuka ico nakumariye, ndagusabye uzungirira ubuntu uramvugira kwa Farawoni nyibuke ankuze muri ribohero. Baranyuruje banyuruze mu gihugu c'Abaheburayo, kandi nta caha nakoze cotuma bashira muri uku kuzimu. Mukuru w'abahereza imfungurwa nawe yumva ko Yozefu arotoye neza, amubwira ati nanje narose nikoreye ibiseke bitatu birimwo imikate yera, nayo ni iminsi itatu. Kandi amubwira ati mu giseke cyo hejuru harimwo ubwoko bwose bw'ibyo kurya bya Farawoni bikorwa n'ugucumba imikate. Ibisiga bibirira mu giseke niremetse, ni gucibwa umutwe, gutakarizwa icizere. Yozefu yishura avuga ati nginsiguro yabyo, ibyo biseke bitatu ni iminsi itatu, hasigaye iminsi itatu Farawoni akaguca umutwe, ahumanike ku giti uribwe n'ibisiga. Nuko rero ku munsi ugira gatatu, umunsi wo kwibuka ivuka ryiwe, Farawoni ategurira izimana abasabyi bose, araheza yunamura umutwe w'umukuru w'abahereza inyobwa n'umukuru w'abahereza imfungurwa, asubiza umukuru w'abahereza inyobwa mu gikorwa ciwe cyo guhereza inyobwa, nawe acahereza Farawoni igikombe mu minwe. Umukuru w'abahereza imfungurwa nawe Farawoni aramunyongesha nkuko Yozefu yari yabisiguye. Burya abahanuzi bwabo batureba bakoko nkaho yashiramo ikintu c'imbabazi bari kumuhigana bakamukura mu kazi mugakabaho, ariko wa mukuru w'abahereza inyobwa niyibuka Yozefu aramwibagira. Ariko kajayo, don't worry kuba wagiriye neza ariko batariko barakwibuka ngo baguheshe umugisha nawe. Don't worry, it's okay. God is there. Indotero za Farawoni nizo zitegura igice ca munani ca Yozefu. Aheze imyaka 2 Farawoni nawe ararota ahagaze ku nkombe y'uruzi Nili, abona mu ruzi Nili yavuyeyo inka indwi zihimbaye imigisha yo mu myaka indwi, apana imigisha indwi yo mu myaka indwi, kandi zibyibushe zihereza kurisha mu rufunzo. Abona kandi izindi nka indwi mbi z'imiguta ziva mu ruzi Nili zizikurikira. Iyo ni imyaka indwi yo gusonza yo gukena, zihagarara mbavu y'izambere ku nkombe y'uruzi Nili. Za nk'indwi mbi z'imiguta zigaza zindi ndwi zihimbaye kandi zibyibushe. Farawoni acarikangura vuga ni indoto zicuritse. Iyo abona za nka indwi zibyibushe ziriye zimwe none, byasigura ngo mugiye kugurwa ko bisuzugurira. Mugabo ko ni ndono zari zibyibushe, bisigura ngo mugiye nyuma y'imyaka indwi murya muhaga mumena musubira azo zindi myaka indwi y'ubukene. Asuye gusinzira rotubugira kabiri, abona amahundo indwi ayangitse ku giti kimwe. Yari yuzuye kandi mukuvana ibya Misiri gusa, yari yuzuye kandi ari meza. Abona kandi nyuma ayangitse ku giti kimwe, yari yuzuye kandi ari meza. Abona kandi inyuma zayo hameze ayandi mahundo indwi yahumbiranye kandi yarumbishijwe n'umuyaga wo mu buseruko. Ayo mahundo yahumbiranye ayongobesha ya yandi indwi yuzuye kandi atengeneye. Farawoni acarikangura asanga zari indoto. Mu gitondo yari afise umutima uhagaze, atuma ko barumenyi bose bo mu Misiri n'abanyabwitonzi biwe bose. Farawoni abiganira indoto ziwe, yamara ntiyagira ushobora kuzirotorera Farawoni. Niho rero wa mukuru w'abahereza ibinyobwa yabwira Farawoni ati uyu munsi ngira
ngira nibutse igicumuro canje. Farawoni yashavuriye abasuku biwe araheza anshira uwo munsi ngira nibutse igicumuro canje. Farawoni yashavuriye abasuku biwe araheza anshira mu ibohero mu nzu y'umuhungu w'abarinzi twe n'umukuru w'abacumba imikate. Hanyuma turotera icyarimwe mu ijoro rimwe, jewe nawe indoto z'umwe zikagira insiguro zisangije. Abantu twari kumwe n'umusore w'umuheburayo, umusuku w'umukuru w'abarinzi, twaramwiganiye iryo twarose arabiturotorera, umwe wese amushikira ku nsobanuro y'indoto ziwe. Uko yabiturotoreye niko byabaye. Jewe Farawoni yankomoreye ikibanza canje, uwundi aramunyongesha. Yosefu rero yarahawe amahirwe yo kurotora indoto za Farawo. Ngibi rero icyo bita ubuhigwe. Mwumve ndikigize 8 ubuhigwe rero nyabwo. Matayo 5. Yosefu arotora indoto za Farawoni. Farawoni aratohoza araheza atuma ko Yosefu bamukura muri kwa kuzimu bihuta, arimosha aca arihindura impuzu yinjira kwa Farawoni. Farawoni abwira Yosefu ati narose indoto ariko ntawashoboye kuzindotorera. Abanumvise bavuga ko wowe wumvise indota uje uzirotora. Yosefu yishura Farawoni ati si jewe, Imana nizotanga inyishu izanira amahoro Farawoni. Kwigura kw'imbaraga, kwikura k'ububasha. Farawoni abwira Yosefu ati narose mbona mpagaze ku nkombe y'uruzi Nili. Mu ruzi Nili havayo inka 7 zivyibushe kandi ziteye igomwe. Zihereza kurisha mu rufunzo. Mu nyuma yizo kurisha mu rufunzo murajeje, murazi ko ariho bashize Musa. Nuko nariko ndarotora harimo inyigisho nyinshi gose. Mu nyuma yizo havayo izindi nk'indwi z'imiguta kandi mbi. Sinabwigere mbona inka mbi nk'izo mu gihugu cyose cya Misiri. Izo nka izimiguta kandi mbi zigaza nka zikibushe za mbere, zishishitse mu nda yazo ntizaboneka ko zazinjiyemo, kuko ububi bwazo bwagumye nk'ubwa mbere. Nca ndikangura ikimenyetso cy'uko bitazoba. Hariho strategy. Ariko nsubira kurota mbona amahundo 7 ayangitse ku giti kimwe, yaratengengeye kandi ari meza. Mu nyuma yayo hamera yandi mahundo 7 yahumbiranye, anyunyutse kandi yarumbishijwe n'umuyaga wo mu buseruko. Nubwo n'Imana izobikora. Aya mahundo 7 anyunyutse ayongobeza ya mahundo meza. Byiganiye barumenyi ariko nawashoboye kubisobanurira. Yosefu yishura Farawoni ati indoto za Farawoni ni zimwe. Imana yamenyesheje Farawoni cyo iza gukora. Inka 7 nziza ni imyaka 7, amahundo meza 7 ni imyaka 7. Ni indoto zimwe. Inka 7 z'imiguta kandi mbi zasokorotse mu nyuma ni imyaka 7 be n'amahundo 7 yahumbiranye kandi yarumbishijwe n'umuyaga wo mu buseruko. Izo imyaka 7 yikigoye. Mba ko ari igikorwa ku muntu bagitewujwe n'Imana. Iryo ni ryo jambo narifise mbwira Farawoni. Imana yahishuriye Farawoni iciza gukora. Imana yahishuriye Farawoni iciza gukora. Agiye kuza imyaka 7. Umva mubwiye inama ya kabiri. Agiye kuza imyaka 7 y'umusesekara mu gihugu cyose cya Misiri. Mu nyuma y'ibyo azoza imyaka 7 y'ikigoyi, agahimbo kose mu gihugu cya Misiri kibagirwe. Icyo kigoyi kizoyogeza igihugu, ntawe uzoba kimenya agahimbo icari cyo mu gihugu, kubera ikigoyi kizokurikira kizoba gikaze cyane. Izo ndoto nizaba zashikiye Farawoni kabiri, nuko Imana
yashinze iyo ngingo. Kandi ikaba igiye kuyirangura idatevye. Ubu rero Farawoni inama nkuru natora umuntu w'incabwenge kandi w'umunyabwitonzi amushinge igihugu ca Misiri. Farawoni nagene igihugu cyose abantu batoza ica gatanu ku biri mu gihugu ca Misiri mu myaka 7 y'umusesekara. Bazokwegeranya ivyimburwa byose byo muri iyo myaka 7 myiza yimirije kuza, bimburire mu bisagara ingano bazorya, bazishingure zigabwe na Farawoni. Ibyo vyimburwa bizobera igihugu intega bisoza muri iyo myaka 7 y'ikigoyi kizotera mu gihugu ca Misiri, gutyo igihugu ntikizoyogezwa n'ikigoyi. Yozefu rero ashikirizwa ubukuru mu kirimba kwa Farawoni, ingene Imana itabara abantu. Sawa, nzaba mpejeje ibindi ibyo kugene baje gusuma bakagirane igikombe ca Yozefu, byose bigaragaza umutima w'urukundo wa Yozefu. Kuzura umutima mwirandi yuzuye umutima mwanda ukora iby'ineza. Yozefu ashikirizwa ubukuru ku kirimba kwa Farawoni. Iryo jambo riranezereza Farawoni n'abasabyi biwe bose, maze Farawoni abwira abasabyi biwe ati, twokura hehe umuntu nk'uwu ari mu mutima w'Imana? Farawoni abwira Yozefu ati, ko Imana yakumenyesheje ibyo byose, nta wundi muntu munganya ubwenge cyangwa ubwitonzi. Ni wowe uzotegeka urugo rwanje, igihugu canje cyose kizokurikiza ibyo uzovuga. Icyo nzokurusha gusa ni intebe y'ubwami. Farawoni abwira Yozefu ati, ndakugize mukuru mu gihugu cyose cya Misiri. Akura impeta yari yambaye ku rutoke, ayambika ku rutoke rwa Yozefu. Amwambika kandi impuzu ziremvye, amwambika mu izosi igihete c'inzahabu. Araheza amwuriza ku mukogote wiwe wa kabiri. Aho aciye bagasemerera bati, nimupfukame. Farawoni amushinga kugaba igihugu cyose cya Misiri. Araheza abwira Yozefu ati, ni jewe Farawoni mu gihugu cyose cya Misiri, udategetse ntawu uzokakaza ukuboko canke ukuguru. Farawoni araheza yita Yozefu Tsofunate Pahene, muhindurirwa izina, ngira impano yo gusobanukirwa inzozi z'abantu. Imana nk'ubu nk'abantu mufishize impano, ugutaha kwa ni kuzova ku mashuri mwize canke iki. Usumwe ngo wifata nk'umupresident runaka naho umunyamahanga cyangwa umuminisitiri ikamuteza indoto. Imana ikeranje kamubuza amahoro, ukacugenda ukamugira inama, ukaburose promotion. Murondera ingabirano y'ubushishozi. Iyi ni Imana yo kubatunga. Imana nanje yime mu izina rya Yesu Kristo ndayisabiye. Ndayisabiye no kuyibira ndayibibira. Ndagusabye ingabirano y'ubushishozi, kandi nibi byamo kwemera kutayegayega, ukwihangana no kumenya ukuri. Ure Farawoni natura umuntu w'incabwenge, yaramutoye. Tsofunati Pahene yongera mushingira Asinati, umukobwa wa Potifera, muhereza nkoka wa Oni uva abo umukobwa w'igihangangabe, minisitiri w'intebe zose. Yozefu acatangura kugendura igihugu cyose cya Misiri. Unumwe yatabwa, murumva zanzotse namwe ngurumva, ukarota kabiri ngurarongo, ukarota kabiri ngurabyaye, ukarota kabiri ngubaye umukuru. Yozefu yarafise, mureke ubuhamya bwacu buhamya. Mana ungirire neza, ngiye twumva ivuka ryanje ntiryabaye muramo nkuko mugabo ntibinoroshe nabyo. Imana arageze kwingira neza nanje impingabirano, kandi uwunkunda wese avuge ngo Mana umuhingabirano y'ubushishozi uzobukoze. Yozefu yarafise imyaka 30 igihe yatangura gukorera Farawoni. Nukuvuga yavuye afise imyaka 17, ariho 13. Sinzi yamaze mugasha, sinzi yamaze kwa Potifari.
umugara amaze imyaka 13 kwa buzima. Hanyuma Yosefu yikebanura Farawoni aja kugendura igihugu cyose cya Misiri. Muri ya myaka 7 y'umusesekara haba umwimbu mwinshi mu gihugu. Yosefu yegeranya ibyimburwa byose by'iyo myaka 7 byari mu gihugu cya Misiri. Yegeraniriza ibifungurwa mu bisagara, ibyimburwa by'imirima yari ikikije igisagara cyose. Muri cyo Yosefu arunda ingano zingana n'umusenyi wo ku kiyaga, ziba nyinshi ku buryo areka no kuziharura kuko zagira igitigiri. Ndasozereye. Bisigaye niya nzara yateye, abiwabo bakaza gusuma saka barungikana amahera akabamenya ntibamumenye. Muga gusangejeje kuri ubu buhigwe kuri ibi bintu 9 icicumi abahungu ba Yakobo bagenda muri Kanahani. Ya igihe cy'amapfa abana ba Yosefu abyara by'abahungu 2 umwe amahozime bare yuko icyo tuzokigarukako. Yabyaye Efurayimu, Manase na Efurayimu. Imana yanyibagije amakoba naboneye mu nzu kwa data, uko Imana yanyibagije amakoba naboneye mu gihugu kitarisha amavukira. Mu nyuma Yakobo yarungitse abahungu we gusuma. Yosefu igihe cy'icumi n'igihe cyo kumenya bene wanone bamumenye akirera karira. Hama gatuma kose amakagumye igikombe cya Benoni. Ariko mumve ngo Yosefu nigeze agira umutima wihorihori. None rero iyi ngabirano y'ubushishozi iyo uyifishe ibintu biraza bigomba kukwisuka ko bigutandukanye n'isezerano Imana yagusezeraniye ariko ntuvyemerera. Ibi bihe rero 8 bya Yosefu nibihe twese bishobora kutubako. Ariko inyuma y'ibihe bya 8 haba ikintu cyo kwifuzwa, kurondegwa, kubigihanganga, ko udasanzwe. Duhurumbira ubwiza bw'Imana burahari. Duhurumbira ubasha bwa rudasumbwa burahari. Uku niko ushobora kuba inshuti y'Imana, Imana ikakumenyesha amabanga yayo. Iyo ufise ingabirano y'ubushishozi ntimureke kuyisaba. Iyo ufise ingano y'ubushishozi ugira ugutegera ukamenya ibintu bishobora kuguha kuba umwana w'Imana yuzuye. Kumbuye ningira amahirwe nzobaganira no kuri Daniyeli, mbaganire no kuri Musa. Ugasiga ari wa muntu Imana ivuga ngo nabonye umuntu afise umutima nkoshaka Dawudi. Ugasiga ari wa muntu avuga ngo umuhungu w'igikundi abamarika baza kuganiriza bakabwira kuko wasenze ugatebukishwa Daniyeli. Ugasiga ari wa muntu uvuga ngo muri we nahasanze ibinezero. Ugasiga ari wa muntu uvuga ngo abantu zimwebwe tuvugana uku mu ndoto no mu biki atariko musaragera mu biko bwanje. Sibyo ubushishozi rero buradufasha gutahura ijambo ry'Imana n'amabanga y'Imana. Muze dusabe ibi byamwa byo kugira ukwemera gukomeye kutayegayega. Muze twihanganira amakuba duhura nayo, tumenye ukuri kandi tumenye ko byose bisosegwa n'umugambi w'Imana kuri twebwe. Reka mbacire ku mayange ibintu byaranze Yosefu, sibyo? Icyambere Yosefu ntiyagendera mu mugwi w'abanyabyaha. Imana tuyisabe kandi andiko ndasenga. Imana tuyisabe iturinde umutima wo kugendana wo guhurudoka. Ni Zaburi ya mbere umusabyi w'umukama Salomo yasabiye umuhungu wa Rehobowamu Samuragwa unazo kwigeragendana n'abacokoranyi abatuka Imana ngo ko bameze nk'ishingo nk'ibyatsi by'ishingo. Icya kabiri Yosefu yari afise indoto zigana hejuru zifise icyerekezo zizamuka. Abantu benshi mugenda mufise indoto z'ukunobagura nka kujya kwinkoko, mugenda mwubitse imitwe nka kujya kwinkoko, ugasanga umuntu yangiriye nabi, yaramamye, yarancinyije, yaranutse, yaransuzuguye, yagize iki, mugahora mujebajeba, muhora mugomba kugendera mu ntego z'abandi, mukaguma munobagura utuntu. Izo ni zakarande ziba ziriko zirakwega, si byiza, bigutandukanya n'umugisha wawe wagenewe.
bikenewe. Icya gatatu, Yosefu ntiyigeze yishimira ibigaragara ubwiza bwiwe iki ubona ko na Potifari yavuye akamuhayagiza akavuga ubwiza bwiwe bugaragara. Oya, yagumanye umutima uciye bugufi. Musabe Imana kugira umutima uciye bugufi kugira ngo iyi ngabirano y'ubushishozi igume muri mwebwe. Icya kane, Yosefu yari yizeye Imana, ntiyagera yihebeshwa yihebuzwa n'ibigeragezo. Yari afise icyizere cy'uko Imana icyo yamuvuze ko kidapfa mwisho atarawera kizoshika azokigerako. Aho ugeze hose, no mu gasho, no mu ibohero, no mu kinogo, bironeka ko Yosefu ntamwe yigeze yiheba ngo yidodombe. Iyo umuntu aguteje ibyago runaka nawe ugaca widodomba, ubugize ingere ku yindi, ubumwere tutibirya twari kumwe, kenshi uba witandukanije n'umugisha w'Imana. Yosefu icya gatanu cyamuronze, yari afise umutima utabika insigo. Ubona ko muka Potifari yaramufungishije, arakubitwa, yamubesheye, niwe arazi ukuri nyakuri. Ni Yosefu na muka Potifari n'Imana nibo bari bazi ukuri. Mugabo Yosefu amaze kuba ministre, nta namwe twabonye yaragiye akabwira muka Potifari ati banza uze rero ngaho bivuge neza. Oya, nuko tutanasomye mu nyuma mwari kubona ko bene wabo bamaze kugenda mu Misiri yarijijwe nuko batamumenye, yibuka ibyo bamukoreye, agahinda karamutera, mugabo ntiyagira ingere ku yindi. Sibyo bakundwa b'Umukama, n'abakuru be bamuhemukiye bamusanze muri Egiputa, yaberetse urukundo rudasanzwe. Icya gatandatu, yari umuntu w'ibanga, yiyumvira Imana, adatwagwa n'irari rishingiye ku buto bwiwe canke ku bikomere vyiwe. Ntiyabwo yayoborwa n'umubiri, yayoborwa n'ubushishozi, yahitamwo ikiri ciza. Icya gatandatu, ibyo yashikako byose yabyitirira Imana. Yabwiye Farawoni ngo n'Imana ibishoboye. Uko n'ikimenyetso cyo guca bugufi, icyubahiro kikaba ic'Imana, imigisha ikaba gwacu. Icya munani, yari yuzuye umutima mweranda. Ibyo bintu munani bigire gwawe. Uje gusubiza audio inyuma, ubigire gwawe. Ubigire gwawe ucuhinduka ico twita ngo ni umutoni w'Imana. Ubushaka umutoni w'Imana, bashoboka kuba umwigeme w'Imana, umusore w'Imana, umugabo mwiza yishewe n'Imana. Ubushaka kuba umukuru, kuba umutwara ari hejuru y'abatware. Iga ibi bintu munani bishire mu ndangagaciro zawe, weze wirabira ingene Imana igukorera ibitangaza, kandi ubigira no kwizera, ukwihangana no kumenya ukuri, kuko uba ufise ubwenge. Bisigaye Umukama gusheko kirazira kandi aguhuze n'ubudahangarwa. Ngibi rero ibituma tuvomerera iyi mpano y'Imana muri twebwe. Nibi munani mejeje kubabwira kuri Yosefu. Ntimukangwe n'ibihe murimwo. Yosefu yabaye imfubyi gusumba abandi, abana n'imfubyi, abana n'ibihungu byakuze imbere yiwe kandi byo kwaba mukase. Yosefu yaragurishijwe, Yosefu yarashe, Yosefu yaratawe, Yosefu yarahemukiwe, Yosefu yarabeshewe, Yosefu yarakubiswe, Yosefu no gusonza yarashonje cyane. Niyo kugira ngo bamukore yari yakoreye umusozi wenda mushikana mu Misiri arugenda rungana gute. Yarashonje rwose. Nuko rero ibihemu byakubaye ko, imibabaro yakubaye ko, ntikagutandukanye n'impano y'Imana iri muri wewe. Reka Uwiteka akore, reka Uwiteka atabare, reka Uwiteka anezereze, reka Uwiteka ateturure, reka Uwiteka agire neza ubuzima bwawe. Imana itwishimire, Imana itunezereze, Imana iduhe umugisha, Imana iduhe umugwisha. Kandi Mukama ndagusabye ingabirano y'ubushishozi, gusobanukirwa ibyanditswe byeranda, bidusanga aho turyamye, bidusanga aho dukorera. Natwe ugenda uduha ubukomezi, ibyo dukora byose biboneke ku kuboko kwawe kuri kumwe natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, natuye ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu, mwavuguruza icitwa ikibi cyose. Kandi ndasabye Mukama ibi bintu ndwi ubidufashemo, dushobore kubibamo, kandi umutima wa mweranda aze muri twebwe abitwuzuzemo. Ndabizi ko hari abana bawe benshi banamiwe n'inzozi badasobanukiwe. Duhiza ngabirano zo kuzirota z'abakozi.
duha izo ngabano z'uko zirataza wabukoze, duha izo ngabano z'uko zirataza wabukoze, kandi turagushimiye no ku bindi byiza byose ugiye kutugirira. Amina.